hari icyo batakoze kubera ko igitoki kiteza kuba kihari. Bisanzwe ku mushinga amateka naho ubuserukiye abanyagihugu si kubaza gusa yuko leta ministre ujeje ivi none kubera iki oya yatanga icyumviro kubera nawe igitoro natwe turakwitena none twagutumye apa ari gutuvuzanya ministre twe twatumye wewe nimba ikibazo cyari gihari bazi naho kiri inyinshi tegeza kubihari. Ari ibintu bibi nifuza ko abanyashinga amateka bamenya, hariho ese yitegeko mukarigerageza. For example hariho nk'itegeko ryo kuvuga ko amabajaji ntashikina wa moto ariko ugasanga ni itegeko twari kuri hana amezi 6 karaba eske ko kwigitoro dufise ari gike aba nawo bajaji agashobora gutwara abantu benshi ku gitoro gike mbe tumukuyeho kwideplace nibizogorana. Hakaba ari umumotari ukavuga uti umumotari kubera ko kanywa buke buke kandi natwe dufise gike dushaka ibisesagura mbe kuwa yaravuye twari kuyiha ese amezi 3 cyangwa 6 tukaraba ingaruka bizana. Tubonye atangaruka twacha tubikuraho, tubonye ko ari ingaruka tukavuga ati reka tubisubizeho. Hari abavuga bati hari ibibazo bishikira abene gihugu rimwe na rimwe ugasanga abashinga amateka bagiye guhamagara abashikiranganje bateba kandi igihe ikibazo cyari gishushe bategeze guhamagara umushikiranganje kugira ngo bamubaze impamvu ivyo bintu kuragorana kwishuka buke. Ego we kubwawe ubivuga kwiki? Kwanza ibibazo bisaba ko inyinshi batangura kuzigira bakirino kubera nk'ubu ibibazo bundi bifite bisabibona n'ibyatorewe inyinshi turabibona n'ibitaratorerwa inyinshi turabibona bisigura yuko wiyumvira kuhashika nizo nyinshi bisaba kuba wamaze kuziyumvira. Hari inyoni raho yiruka cyane iyo yiruka ikirirukanzwa n'intare iriruka ikakishika ahantu ibonye akanogo ikakinyegeza umutwe ikavuga ati kubera je intare ntayibona nayo nimbona kibazo kiba kiko kirakubona uko biri kose nawe birangagiza. Je nibaza yuko barakwiye kugendera ku mwanya. Ni Mkombozi tumuza shikiriza ubutumwa mu ndirimbo zitandukanye ariko umuntu acasabura akagaruka ati mbega burya Mkombozi burya kuririmba sibwo bwari uburyo bwiza bwo kuba umuhuza w'abarundi niki gituma wumva ushaka kuba umushinga amateka? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Yo mwiriwe cyangwa waramutse bivanye naho muherereye ndaba kuri micro ni jewe nyene juste gala Academy for Morissa aka Blackman Shady Black behind the camera mwitu musaza. Abavyeyi bamwibaruse mu gimbi kimwe amajana 1988 ku myaka yiwe 37 akaba ari umuririmvyi amaze kuririmba ifasha barundi benshi cyane batandukanye. Ndabwira ko inyuma kumenya mu muziki akaba mu misi yahera yarafashe ingingo yo kuzokwitoza kugira ngo ashobore guserukira abarundi mu nama ishobora gufata ingingo cyangwa igatanga intererano mu bijanye nuko igihugu kiba gitwaye. Nasundi abavyeyi bamwisenze Imana na Toma muziki mwita Mkombozi niwe mutumire uno munsi uwo vuba abasaba amajwi ababwira ati nimwe nyizera mukantora nzobakora ibi nibi. Ndagora musa Mkombozi Mwiriwe neza Juste Gaël nizera kumeze neza mukubito meze neza kasanda shimana. Ego ni sawa unapendeza sana bro. Asante sana. Yes ikibazo cha mbere kweri ki Mkombozi kwitoza? Kwitoza ubwa mbere na mbere nuko byaciye mu bantu batandukanye nakubwira ibi abakomantere abafana bandika kubera gutujya kwitoza ariko ntiyari bwanjemwo ariko kandi nkarabana inspiration nyine cyubahiro kuntu agerageza kwegereza ugwaruka nkabona neza yuko ari kibanza cyo gwaruka hajya gikenewemo kandi ugwaruka tutabibona dutinya hari n'undi mugiye ko giye kwitoza yacyambwira wewe ugiye gufa sadiri benshi baratinya ariko kandi kindi nacyo gikuru nuko kera naravuga nari umuserukizi w'abanyagihugu ariko avugira inyuma y'ikibuga ariko ubu harageze aho mvugira indani mu kibuga kwere inyuma y'ikibuga hicara abafana kandi abafana nawo binjije igitego n'icemegwa na FIFA kubera n'umufana ntabazwi mu bakinyi so ariko uri mu bakinyi indani biroroshe nkaba muri babantu bafata ingingo kubera ko nimba naririmba ibyo nabona hari n'inyishu nari mfise ariko iyo nyishu ari ahantu bayitangira ahantu bayitorera cyari igihe cyo gusekura abanyagihugu sasa mu bihe by'ibikorwa bwa mbere yari impanuro ariko ubu naho ni mu bikorwa
ku myaka mike yawe ubimpunzi yego ukuze urasubira urahunga yego igice cy'ubuzima bwawe cyose cy'imyaka umaze kubaho wakibayemwo uri impunzi yego urabona ko iyo uronka abashinga amateka wifuza ko baba nkawe bitari gushika ngo uhunge uko biri kose kugira ngo habe imitirigano abantu bagahunga haba hari ikibazo cyabaye mu babijejwe mu baserukiye abantu haba ari ikibazo cyabaye swati nibumvikanye cyangwa nibumvikanye n'Imana ni bibiri ko iyo bumvirije Imana Imana ishobora guhanura yari kuguha solution kubera ibibazo byose nibikeneye kugwana yashobora kurondera inyishu nziza Gisegahero urazi ko turabagabo ari gihe umubu tujya ngaha twakubita ikofi ariko ari gihe umubu tujya ku magara nta kofi dukubita turondera indi nzira nziza yo gufata ingingo nziza kandi tugakemura cya kibazo atantambara tubiteye birashoboka kwitoza ni ikintu kiba kitoroshe hari intambara agwanye muri wewe uvuga ati izi zari zikomeye kugira mfatingi ahubwo ni jewe abantu barabimbwira ariko intambara nagwana nayo naraba simabe ngenda kubera ibishobisho simabe ngenda kubera abantu baguma babimbwira ko ndabishoboye reka numvize kwanda ko hariho vision Imana impa yonja gukorayo nta ikibazo cyari gutahura eske ngiyeyo kubera umubiri cyangwa ngiyeyo kubera umwuka ndakumva neza ntiwabikoze kubera abantu kubera n'abantu kwanza imbere na mbere kubera abantu batangiye kunkenera mu budepite kuva nkitanguye indirimbo ya mbere zawadi ya mwaka 2009 yaba ari abantu nari kubikora uwo munsi nyene ariko nabikoze kubera igihe kigeze kandi igihe nacyo n'Imana yari yabipanze ni Mkombozi tumuza ashikiriza ubutumwa mu ndirimbo zitandukanye ariko umuntu acasabra akagaruka ati mbega burya Mkombozi burya kuririmba sibwo bwari uburyo bwiza bwo kuba umuhuza w'abarundi niki gituma wumva ushaka kuba umushinga amateka nuko mbere yuko ndabijyamwo naje kwisanga nenda birimwo ko naserukira abanyagihugu mu ndirimbo zanje narahuza abanyagihugu hanyuma ikindi nacyo nuko naho navugira hanze y'ikibuga kubera ko na politician ni bake cyane bumviza umuziki wacu usanga ndiko ndabwira abanyagihugu nyene bantumye kumbe nari nkeneye kwicana babandi bafata ingingo kugira ngo bavyumve nabo nyene nabo batumviza umuziki wacu icyo nca nsanga ko bwa mbere navugira hanze y'ikibuga kandi uvugira hanze y'ikibuga uri umufana nawe kwinjiza igitego ntibakemera muri FIFA bisigura yuko we mufata ingingo zo gutsinda cyangwa gutsinda we nturimwo ariko kandi iyo uvugira hanze y'ikibuga ari giboneka ko ari induru niyo mpamvu tumva amaji y'abafana kurusha y'abakinyi twebwe umuntu avugira hanze kenshi ari usanga bisa n'induru ariko nyene ubu sasa harageze nanze none byiza kushika abandi bafatira ingingo kubera nanjye shaka mbe bafata ingingo ufata ingingo kubera ko ntagukiriyemwo Imana niyo kwereka ikibazo itakwereka inyishu Imana ikwereka ikibazo irakwereka n'inyishu ko nakunda kwereka ibibazo nkabibona n'inyishu yarayinyeretse nibaza ko ari igihe sasa cyo kwishira habona inyishu ni kwishira habona igihe cyo kwishira habona uri umuntu umwe burya n'amashinga amateka yego urabona ko ushobora guhindura ibintu mu gihe ijwi ryawe rimwe rishobora guhindura ibintu mu gihe abandi bavyeme canke bavyanze ariko uritokwemeza ikintu uri wenyene nego je ijwi rimwe rirahindura isi kubera ko n'ubu umuziki abankunda mu Burundi barenga miliyoni 3 abarundi bankunda ariko ijwi ni ry'umuntu umwe ni wanje hari abaza bakambwira uti warampinduriye umutima hari icyo wampinduriyemo kuri rya jwi nyene rimwe hari abantu benshi ryahinduriye umutima kandi ikindi nacyo kubera ko jewe ndabibwira abantu je sindi umupoza kandi ijambo opoza je sinaryemera kubera ko satani wakwiye kuba umupoza w'Imana kubera Imana ikora ineza irabyanga satani nabyo ariko jewe suko kubera satani n'Imana Petero ntibafise icyo bahurirako ariko je nawe turafise Burundi duhurirako ntuwovuga ko sinovuga ngo Burundi ndabona ko Burundi bukwiye ibarabara zo hejuru uzuvyanke uzoba uriko wopoza je uzoba uriko wopoza Burundi je nibaza yuko icyumviro cyiza abantu baragishigikira
batagishigikiye nabo baba bafite ikiwe icyumviro gikuraho ikindi abafite ikindi cyumviro kiza kurusha icyo nibwo bopoza nkunda uzana icyumviro nanjye nzana ikindi turabicyumviro kiza ku bwo Burundi tugitware je nibaza yuko tuzohuza n'abariyo naho nzoba ndumwe bazonahura kubera ivyo nifuriza Burundi iri byiza nabo nyine babifuriza ibyiza n'imigambwe yose iratanga imigambi yayo kandi nta mugambwe n'umwe utanga umugambi mubi bisigura yuko tuzohuza turahuza kandi nta kibazo igikuru gusa no kuryohera abantu tuzi ko abantu benshi bashaka kwitoza binda kujya mu migambwe kuko iwe washimye kwitoza ugatwe kawe mbega uravya ajya amajwi basaba yuko umuntu kugira yemegwe mu karere abayitorejemwo aba yatowe ibice 40% ubwo birahumuriza ko mukomboza ashobora kuronka ayo mahirwe icyatumye nituza nk'uyigenga ni cyaki nakubwiye jewe cy'Imana yandungitse mu Burundi n'ubuhuza nicyo nayisabye kuba umuhuza w'abarundi kandi imigambwe abarundi kubera ko si mibi ariko wivanye na societe dufise abarundi amahitamo n'ugwanko barabifa cyane umuntu ahisemo n'umugambwe umuntu yoba umwansi wiwe sasa ibintu bitandukanye abarundi mugenda kugira ngo ndabibakuremo nk'umuhuza sinzo bibakuramo nanje ndi mu butandukane bwabo isaba ko ni distinct nkaba pembeni yabo akaba ariho ntangura kubaha bwa butuma bubahuza hanyuma icya pourcentage ibice 40% biragoye ku muntu nkanje kwe no profite no gusaba nyakuba mukuru wa seni na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi batworeze twe turabana bato tugitangura ibindo tonyinshi zirafira mu nzira apare yanje ndi umustar abantu bari banzi ariko hari abandi bafite ibyumviro byiza batazwi abazwi gusa havuka ariko naho nyatari hanini nk'uvuki Bujumbura ushambye na Cibitoki nahe bakuzi bisigu kandi umugambwe ufise n'abariye hiyo abamambure y'umugambwe birorosha ariko wewe bibabigoye ariko naho nyene nifuza ko bito ari gihe naho bizana intsinzi kubera ko uyitowe n'abantu benshi ni byinshi 40% ariko birafasha kubera ko uyitowe n'abantu benshi bagukunda 40% birafasha kurongora abantu bagukunda biroroshe kubarongora ushaka gutwara abantu bagukunda biroroshe kubera abantu batagukunda nawe ugira neza nawe uvuga neza ngo mupingana usanga muko muragwana no wari kuragwanira so muri ico gihe nibaza yuko ni nyinshi nifuza ko umunyakiza bazoyikuremo kandi azoba ariho n'icyo kugena ugwaruka ikibanza cy'ugwaruka kibimuga kubera ko uburyo nawe dufise nk'ibimuga bigiye kwitoza nk'ubu ni possible anawutsika jense rukirugwaruka bumugaye none kweri ujya kimuga tambwe kumwangayisha uburyo ibikenewe ibikazunguruke hiyo biragoye batworohereze mu pourcentage batugene ariko nayo pourcentage nayo nyene ubu nimba bigoye ko bakuraho nta kibazo kubera ko uko togona benshi no kuboneka ko bazokumvira ari benshi nyene birafasha birekana ubushobozi ufise n'ikizere bagufitiye abantu hari ikintu ubona uravye imyaka 5 iheze abashinga amateka batakurikije hamwe uvuga ati iyo ndavye amaseance abera amanama abera muri ya hémicycle ya Kigobe ati ibi nibi ndabona ko abashinga amateka ibibazo batagerageje bahamagara abashikiranganje begwa nibi bibazo kugira ngo bikemuke kandi havyo ubona nawe kamara hari ivyo sinzi ko ari je mbona nabi canke iki bagusa nyene barabikora hari ibyo bakora ariko tu igihugu mategeko ko ari bo bafata n'ingingo mu mategeko ariho amategeko amamwe akeneye ntabari ribi ariko rero bikeneye ari kintu ari ibintu bibi nifuza ko abanyashinga amateka bamenya hariho ese yitegeko mukarigerageza for example ariho nk'itegeko ryo kuvuga ko amabajaji ntashikina wa moto ariko ugasanga ni itegeko twari kuri hana amezi 6 karaba eske ko kwigitoro dufise ari gike aba nawo bajaji agashobora gutwara abantu benshi kwigitoro gike mbe tumukuyeho kwideplace nibizogorana kwigitoro kizo ari gike kandi akona hakaba ari umumotari ukavuga uti umumotari kubera ko kanwa buke kandi natwe dufise gike dushaka ibisesagura mbe kuwa yaravuye twari kuyiha ese amezi 3 cyangwa 6 tukaraba ingaruka bizana tubonye atangaruka twacha tubikuraho tubonye ko ari ingaruka tukavuga teka tubisubizeho iyo ese irakenewe wow ibintu bikomeye ko mutubwira
ibintu bikomeye. Nabyo narinzi ariko narinzi yuko n'ibintu dukwiye kubimenya. Mukombozi ndabumva neza abashinga amateka ba kino gihe bagomba baheze manda. Ino manda vyarashitse turagira ikibazo c'igito. We kubwawe iyo uri mu namashinga amateka wari gufasha iki? Icyo nari gufasha icyambere na mbere. Hari icyo ubona byari bakwiye gukora batakoze? Sinovuga yuko ari icyo bari bakwiye gukora batakoze, ariko hari icyo batakoze kubera ko igitoki kitegeza kuba kihari. Uko biri kose nibaza yuko ni kubera ntazi aho ikibazo cy'ibitoro kiri. Ikiza cyo mu namashinga amateka nuko n'ikibazo urabura na minisitiri bakimubaza aho kiva naho gatanga inyishu. Bisanzwe ku mushinga amateka naho ubuserukiye abanyagihugu sukubaza gusa yuko leta minisitiri ujeje ivi none kubera iki oya yatanga icyumviro kubera nawe igitoro natwe turakwite none twagutumye apa ari gutubuzanya minisitiri twe twatumye wewe nawe ngo tubwire cyari gukogwa. So ndazi yuko ko biri kose nimba ikibazo cyari gihari bazi naho kiri inyishu itegeza kubihari. Tuvuge ko kizatanyishu. Tuvuge ko hari abashinga amateka batarondeye inyishu y'ibitoro. Arico gituma ibitoro rimwe na rimwe bishika bikabura. Sinovuga ko batarondeye bararondeye ko ntibayironze. Hari abavuga bati hari ibibazo bishikira abene gihugu rimwe na rimwe ugasanga abashinga amateka bagiye guhamagara abashikiranganje bateba. Kandi igihe ikibazo cyari gishushe bategeze guhamagara umushikiranganje kugira ngo bamubaze impamvu ivyo bintu kuragorana. Ego yaba ibibazo bijanye n'umwimbo, ibijanye n'ubudandaji, ibiciro ku isoko n'ibindi byinshi cyane. We kubwawe ubivuga kwiki? Ubwo hari abashinga amateka rimwe na rimwe badahagarira uburenganzira bahawe n'abene gihugu. Je kweri ibibazo mushinga amateka nawe nyene barabishikanye n'ibyo ariko kubera kuteba kubera ibibazo twebwe tugira ni nka kujya umuntu agateba kurondera amahera yo kujya y'abana. Kandi icyo mbona ko ari ikibazo gishitse ubwo. Icyo si kibazo gishitse ubwo kubera ko wewe ubuzi yuko abana bategeza kujya. Si kibazo kuye kurondera inyishu mu kanyuma. Sizo kubuzi yuko bitegerezwa. Hari ibintu ushobora gusimba ntube nkaka hari inyoni raho yiruka cyane. Iyo irirukanzwa n'intare iriruka ikakishika ahantu ibonye akanogo ikakinyegeza umutwe ikavuga kubera je intare ntayibona nawe nimbona. Kibazo kiba kiko kirakubona uko biri kose nawe birangagiza. Je nibaza yuko barakwiye kugendera ku mwanya. Kwanza ibibazo bisaba ko inyishu batangura kuzigira bakirino kubera nk'ubu ibibazo ubundi bifite turabibona. N'ibyatorewe inyishu turabibona. Nibitaratorega inyishu turabibona. Bisigura yuko wiyumvira kuhashika. Nizo nyishu bisaba kuba wamaze kuziyumvira. Ntuzoziyumvira ngo kubera ko ministre ngo yaje uwo munsi abari utangwa kubyiyumvira kiza kuba bihari. Je nibaza yuko harakeneye sagesse, harakeneye abantu kuba bafata umwanya wo kuvugana kubera ndazi yuko inyishu ihari. Nta kibazo kibaho atanyishu ifise. Oya, so ati tuba twanse kuvugana cyanke kuvugana n'Imana. Ni bibiri. Kuvugana twe natwe cyangwa kuvugana n'Imana ikaduha inyishu. Ariko inyishu irahari ya. Tuvuge ko Mukombozi amaze kwiga inyishu. Jewe mu bwiya muje kwitoza hari n'ibibazo nabona nkabona n'inyishu. Nivyo byatumye kesa mva muhira mvuga uti kanje kwitoza kandi nkabona ko ari inyishu Burundi bukeneye. Kandi nkabona na nyine cyubahiro kuno yizigira ugwaruka. Kanje mvuga wa muri gwagwaruka yiteze kwinyishu ibibazo biri mu wundi nanjye ndimwo. Ariko sasa azobimenya gute? Kanegere hajya. Kanegere. Twikingire indwara ya karanda. Mpox. Haraheze iminsi twarinjiranywe n'indwara ya Mpox. Iyo ndwara ikaba imaze kwibonekeza mu ntara zitandukanye. Ubufashwe n'iyo ndwara ya Mpox arashuha, akamuruherehere ku mubiri, akagira amasumbi, akameneka umutwe, agakorora, agacika intege, akababara mu mitsi no mu mugongo. Ugize kimwe muri ivyo bimenyetso, cunyarukira ku ivuriro rikwegereye, kandi iyo ndwara ivugwa ku buntu. None iyo ndwara twoyirinda gute? Twokaraba neza kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni, canke tugakoresha umuti wica imigera. Twokwirinda gushurashura. Ku mugabo yahora agwaye yo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu kiringo c'amezi 3 asohotse ibitaro kuko imigeri bicibonekeza mu ntanga ziwe.
twokwirinda gukora ahantu canke ku bintu vyakozwe ko n'ufise uwo mugera tukirinda no kuramukanya dukora nako twokwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu gukora ku bikoko bigwaye vyipfishije canke kurya inyama zavyo twese hamwe dusabwa kwikingira no gukingira abandi indwara ya Mpox mu gushira mu ngira impanuro twama duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu ubwo n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida. Wabajije yuko amazu ku abantu baho mu banyamahanga bazanda bakubaka umukuru w'inamashinga amateka amenywe inamashinga amateka n'amankenguza amateka amubwira ko none nawe muzoje iwawo muhabe none barabakumiye so je nibaza yuko twakwiye kwanza kubona valere ya identity yacu ku Murundi kandi tumaze kumenya ko Umurundi tumenya agaciro kacu tumenya n'agaciro k'isi yacu sintu bya no muntu azova yajya kutudugira agaciro k'isi yacu ari gwacu cya umva ko tutari organize hageze aho umuntu ashobora kuza uyu munsi akaza kudupangira ibiciro by'isi yacu haba hari ikibazo muri twebwe niyo mpamvu identity yacu kandi mu kacu tukivuga agaciro gakomeye cyane kweri cyane kandi narumvise ko bashaka guhindura akabe biometrique bagatwaye mu isi y'ikirajya kugira ngo tugira agaciro k'isi yacu taramenya agaciro kawe ni naho ngo nashobora kumenya agaciro kawe turaha agaciro tugira agaciro kandi tukiye ko Imana yakaduhaye kubona n'abantu uyu munsi ariko twakira impunzi twaba turi impunzi ikintu gikomeye cyane Imana yaduhaye agaciro gakomeye cyane samuri cyo gihe natwe tukiye kubona wari impunzi ukakira impunzi ni ikintu gikomeye cyane ikintu gikomeye cyane gusa abantu babifata ko ari bisanzwe ariko kijyanira kujya ubura umuboya agakivu mu boss yoboye wewe mu rwego rukomeye sana bifitete kubivuga ngo nako ari bisanzwe ariko bicaye kukicaro kiyumvira ikintu gikomeye cyane cyo gushimira cyane cyo gushimira gashimira n'ababikoreye kugira ngo bibe Kombozi hasigaye iminsi mike kugira ngo kwiyamamaza bigere nizo ntambamye iri kurahura nazo intambamye ndahura nazo hariho kwanza inka zitatu hariho kwanza y'abanyagihugu jeduye abanyagihugu basaba amahera sana n'ubwo kweri none nzoba ndabegenda babwira ibigambi kweri nabo banyiteze ko amahera nanjye nifuza yuko ndabahe platform izotuma baronka amahera haruta nana ari kubaha kubera umuntu azoguha amahera haruta yiwe Musorora zo gutora sororera ntabwo gisanga yaruswa twama tugwanya nabo nyine bakeneye igiturire abanyagihugu kiga none kumbe bariko bavuga ngo igiturire kumbe nabo nyene nisha kumbe nabo nyene batwaye bazaga igiturire kandi igiturire gushikanyeyo nawe cyugenda igiturire kwa nicyo cyagushikanye no mwami wawe yakurongoye so je ni ikintu cyambere cyakabiri nacyo ni abanyamigambwe nabo nyene arazaga kubwira ubona turi mu mugambwe ni 10% ukaba umushinga amateka wewe hariya ni 40% ubona gure tukineje uze ino turako tubigenza kandi ndabona ko atani uburyo ufise uburyo hanyuma n'amajana 2 amajana 3 uzitore urabe ukuntu bizogenda neza n'ushinga amateka uzoburonka n'amaherezo uyaronse babona ibintu nk'ivyo kandi zatubwira na vision yacu uzuragenderako ugasanga uri kurakora akazi Imana itakurungitse kasanga Imana yakurungitse ibyo kurakora kandi ukakora ikintu Imana itakurungitse nibishika ko neza kubera nturabona abantu b'imigambi y'abandi yako nibayishikeko kubera ko Imana yapanze n'uyu na iyo ndoto kandi yazobikora nawo bigenza nawo mwica nzobishikako sasa batsanga izo intamba niniya ariko intamba y'uburyo intamba niniya cyane kubera ko haragize bazana Seni president wa Seni ndanamushimira cyane kubera ko umuntu mwandikiye nyakubawa mwandikiye umwanya wari wese aranyishyura kandi ku mwanya ikintu gikomeye cyane nkatwe tudafite ubwoba tugenda kwitoza batubwira ko Seni ihengamo ibyo ni ibintu tugenda batubwiye ariko sasa jiwe kubera ko nitwa Toma Nemera icyo mbonye kandi shaka kujije umuntu ivaye n'ukuntu bakumbwiye niwe uri genda kwegera kandi zo email kubera nanjye nihondi so kubera nitwa Toma Nemera icyo mbonye sishobora kujija yuko ushiku ndavuga yuko Seni itomoye
kubera ko gushika ukweri byo mbagije nige njya kwitoza baranyorohereje cyane bakanyereka arabo kutazi neza cyane so babandanye bari uko gushika amatora hera hari icyo usaba icyo nsaba ni intererano z'ibyumviro kinigura na biro kubera ko bwa mbere abantu bamamaga basanga duhuriye mu kabare ariko baramba ibyumviro kwesa n'ibyumviro tugiye ngaho byaborewe nacyo nyene ariko ubu nacyo ndondera biro aho Rohero ya mbere katine sesi Venus Sedinye mu 25 ofisi cyumviro akaza hanyuma ikindi nacyo no buryo bw'amahera kubera ifirazi koga ariko se mwipave rakeneye amazi bisanze mwipave mu ngo nizikoga so nanje ivyumviro ndabifise n'imigambi ndayifise ariko n'ibyo byamushike ku munyagihugu babimwumvishe nabo gutereza cyambere na mbere hereza abanyagihugu bose kubera ko igihe bitoza benshi baranyeretse ko babyishimiye babikunze hanyuma ikindi nyamukuru abanyaspira n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi navuga mu izina jewe maranyespira cyane twari kugaruka kandi turi mu bihe bya ibishanse ku murongozi byinshi bikeneye byinshi byo mu nzu n'ibyo hanze y'igihugu kandi ubuho ari mu barongozi ba Union Africaine nicyo mwumva ariko yagumye arondera akanya ko kubana n'ugwaruka igihe cyanyespira cyane sasa kimaze kunyespira ndavuga sasa kumbereka mbe gwagaruka ruzojyayo kugira ngo uzomufashe ibintu bimwe bimwe sasa kweri narashitse naraje gambe muri gwagaruka ariko nasanze ibya bintu bikorwa na projet gusa n'ivyumviro byakeneye uburyo kandi ngiye ndiko ndacyamwe na kahise kanyu nyakubahwa president murabizi murazi bikenewe uburyo n'ikibazo cyane zomfashe cyane ndasabye cyane umukuru w'igihugu bavuga ganza sabwa cyumva yuko ganza sabwa kandi gusaba umubyeyi sikosa ndasabye cyane cyo kumfasha muziki dukora murabuzi icyo twinjiza murabizi ni make cyane kurusha ibyo dukora ndasabye cyane mufashe mpererere izo shima cyane kubera ko kunda no guharuka hanyuma ni numero gemo cyako kumfasha nk'icyubahiro n'abandi barundi bumvireho sinababwiye abandi ngo bashe bafunga amatwi namwe mumvireho nkoresha inomero 66 ni mikashi ni 66 ubusa gatandatu ubusa gatanu mu Gifaransa ni 66 0000605 akaba hariho Eco Cash 29 42 95 95 amazina yose ni Nzeyimana Tom ariko kandi navuze ko hari n'abandi banyagihugu bahiyo za Ruyigi bahamagara none tubwe ni gute tuzogutora bababwira yagenze kwitoreza Bujumbura Bubanza Cibitoke na Bujumbura Irani bakambwira basi ndofu muduha na rumikashi tuzoterere cyane kopeki ni wakira hano kopeki irahari bazokwandika kopeki bwisi ubusa 8 ubusa 8 akarongo hagati agatire hanyuma ubusa 6 kandi 2 8 mu Gifaransa kopeke bwiza si bose bararungira ko batanguza na kopeke bwiza 083 06 4D86 ndagushimire cyane mukombozi rakoze cyane kabisa reka ndabashimire simwaye byo murimwo murabana natwe gutambura umugaza mbesibira rwaza ariko mwana mutura rukundo kuri mikoro je nyene juste gala kadro fumorza ke black match ni black ndavuga ati bye bye, la vista urahushura umushuro hushura none